Abenshi mukomeza kwibaza ati nyamba M23 yoba yafashe igisagara ca Uvira vyoba vyagenze gute vyaje gute. Abenshi mwarumvise inkuru y'uwo General Civili nyamba ari civili sinzi izina ryiwe neza yuko ari we yoba yaratanze uburyo iki gisagara ca Uvira ndetse n'imicungano yacu amarokata gikikuje ashobora gufatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Abenshi nabo bakaguma bavuga ati none uyu mu general yoba yabikoze wenyene cyangwa arafise abandi bikorana. Mbona no makuru ndabazaniye amwe mu makuru ariko aravugwa ngo cyane, amwe mu mazina ariko aravugwa ngo cyane yuko baba bafadikanije n'uno mu general wa FARDC ayifasha abajenerali muri wazarinde kugira ngo bashobore kuba botanga mu buryo bweruye kino gisagara ca Uvira, aho mwabonye mbere ibintu bisa n'ibihinduka bacinjiramo canke bagisugereza atanko canke atakurasana kuguhangana kurinze kwaba nkuko byagenze za Bukavu ndetse na za Goma. Ibitwagiye turayibaha incuro nyinshi, ariko imbere yuko twinjira tuvuge amwe mu mazina y'abajenerali bo wazarendo bakekwa ko canke bagaragara ko baba barafatikanije n'uwo mu general civili gutanga Uvira. Reka manzida baramutse cyane mu bimwe mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi. Hari abari mu Burundi bwiza, hari abari mu Rwanda, hari muri Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, ekaho muherereye hose muri Afrika nzima yose tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika nabo muri Aziya, mu mpande zine z'igizisi ngiriwe cyane mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko muradukurikirana. Ubu muri kino kiganiro twakomeje kuyaga kuri no munsi kiganiro mu biganiro genda baha kukijanye na situation actuelle muri Uvira ko byifashe uko bimeze kugeza nino saa tuvuganye muri ano masaha y'umugoroba. M23 ntabwo iraprograma biri officiel yuko yashoboye kuba ifata igisagara ca Uvira. Mushobora kuba mwibaza ati kubera iki ibi twagiye turabisigura mu nkuru twagiye turabaha zageze ziratambuka. Ndazi yuko abenshi mutakukanye ikiganiro kuri BFO mugende mu kirabe n'ikiganiro twasobanuye nyamba M23 yoba yafashe Uvira igituma canke amwe mu vyerekana mu bituma uwo muhari w'inyeshamba z'inkorabara zitoba ziraprograma yuko zafashe kino gisagara ca Uvira. Ariko muri kano kanya sinje ngo tuyage ngo muri Uvira imeze gute, sinje ngo tuyage ngo hiriwe gute, wapi, ahubwo nje tuyage bamwe mu ba general haba muri FARDC ndetse no muri wazarendo bagirizwa gukorana n'izi nyeshamba kugira ngo bashobore gutombesha kino gisagara ca Uvira. N'imigwano yabaye imisi novuga kitari mike ibera kuri gisagara ca Uvira ndetse no mu locality agize Uvira, ariko kugeza izi nyeshamba bavuze ko zagaragaye muri Uvira nuko zino nyeshamba zitigeze zinjira muri Uvira zirashe n'urusoro na rumwe, kiretse abene igihugu bivuga yuko boba bikezwe yuko batakorana n'izo nyeshamba mwijoro rikeye bararaswa. Abo bene igihugu batari bake barashoboye kuba baraswa n'inyeshamba. Ikindi kintu navuga ko cabaye muri Uvira nuko abene igihugu batari bake nyene bahasize ubuzima bivuye ku bisasu izi nyeshamba zagiye ziratega mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Uri mu basanganzira, uri mu masoko, uri mu donc ahantu hahurira abantu benshi, namwe muca mwumva nyene aba barashoboye guca bahitanwa n'ibisasu byatezwe n'intumwa canke n'abakongomani b'ifamutima batumwe n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twanababwiye uburyo abafashe ko batega bino bisasu uburyo baciye bahanwamwe ndetse bahanwe n'abene igihugu hatarinze kuza abapolisi canke abajeje umutekano. Tunababwira yuko harimo nabo bakwiyemo imitima, amavideo mwagiye murayabona, ariko batarayabona nabo barashobora kudutagira ko nimero kugira ngo dushobore kubasangiza ayo masanamu y'abafashwe ko baratega ibisasu maze abene igihugu mu kubica babakwiyemo imitima, kandi murumva ari kwica rubozo no gushinyagurira umurambo. Ariko uno musi tuvugana biriko birigaragara cyane bikoroka cyane yuko harimo bamwe mu bawazarendo boba barafadikanije n'uwo mu general civili mu gutanga igisagara ca Uvira. Ati bimeze gute, ni bande, bimeze gute? Bamwe mu mazina atungwa kwa gatoki hariho umu general Makanaki aratungwa kwa gatoki yuko ari muri bamwe boba baradandaje igisagara ca Uvira. No umu general ni mu general yagaragara kenshi
mu migwano harageze n'igihe bigeze kumurasa kunda ariko aza gukira. Ni umujenerali yerekana courage idasanzwe ku mirongo y'urugamba. Byari bigoye cyane kumwikeka yuko nubwo tutafitiye ivyemeza ko yoba arimo, bigoye cyane kumwikeka yuko yoba akorana n'izi nyeshamba. Dufatiye ku majambo yagiye aravuga, ku maudio yagiye arasakara asangiza abene gihugu, ndazi yuko ujenerali Makanaki abantu benshi mu munsi bivanye n'ingene yagiye aritwara ku mirongo y'urugamba. Uyundi mujenerali ntiyagaragaye kenshi mu bikorwa byinshi bya gisirikare muri Wazalendo. Ni umujenerali yitwa Kamama. Uyu Kamama nawe ari mu bavugwa yuko boba baragize uruhara runini mu ifatwa ry'igisagara cya Uvira. So gusa hariho umujenerali yitwa Ngoma Nzito. Ngoma Nzito nawe n'umuntu nawe yagaragaye yerekana ko ari umupatriote w'ukuri, yerekana yuko hako igihugu ciwe gifatwa n'abanyarwanda, hako igihugu ciwe kiza kwibwa ku mugaragaro n'abanyarwanda, azokigwanira kugeza kukuka kanyuma mpaka bamwishe. Ariko uno musi ari mu mazina yarikekwa yuko boba bagize uruhara runini mu gutanga kino gisagara ca Uvira. Si uwo gusa, harimwo General Amuri Yakutumba. Uyu yaragiye avugwa henshi, yaragiye avugwa yikwekwa mu bugambanyi bwe butandukanye, ndetse cyane mu kugambanira Bazalendo. Ibi twagiye turabivuga, Musanze yaragerageje kubivuga arakijya nino. N'igihe bazanye Olivier Gasita ari mubo donc batashigikira Olivier Gasita kubera ko yumvise yuko Olivier Gasita yari yazanye hajya kugira ngo c'est vrai ntiyarahuje imyemerere, yari umunyamurenge, abakongomani c'est vrai ntibamwemera, ariko hariho bimwe mu mabanga yaraje kumenera bamwe mu bategetsi bawazanye, ndetse no kuvumbura imwe mu bikenyuro inyeshamba zakorana mu gukorabora cyangwa mu gukorana nabo bari abiyita ko araba patriote ba Kongo cyangwa abiyita ko bakorana na leta ya Kongo. Ibindazi mwagiye murabikurikirana. Uyu Yakutumba, General Amuri Yakutumba ari mu biyamirije uyu Kasita, ndetse ari nawe mu bagomuye Abazalendo baraja mu ibarabara bakora manifestation, aho mbere bagize na ville morte muravyibuka kugira ngo ibikorwa ntibishobora gukoreka mu gisagara ca Uvira. Uyu wagumuye Abazalendo n'uyu Yakutumba Amuri. Sinzi yuko abo badukurana ndazi nuko ibintu cyo mu bifatiriya mugaca mubibona yuko uyu mujama yabigize mu ruhara rukomeye, aho yiyerekana canke yishimbere yuko ari wari mu patriote kandi agiye kugwanira igihugu cya Kongo ku kiguzi cyose byosaba, yaba amaraso yabiki muga uno munsi nobwira yuko ari mu bariko barakekwa cyane yuko ari muri bakoze uruhara runini kugira ngo bashobore gufatisha igisagara cya Uvira. Nubwo M23 itararekrama mu buryo buri officiel yuko itarabishira habona, itarabishira public yuko yamaze kuba ifata akino gisagara gitoyi kiri mu marembo y'igisagara cya Bujumbura hafi y'ikiyaga Tanganyika. Ibi byose mvuze abo bajenerali n'abajenerali bagera kuri bane bo muri Wazalendo, tutibagiye umujenerali yari aratete wo muri FARDC, General Sivili nawe arimo bavuga wewe, ndetse benshi mwata kubona ama video n'amafoto aho yaremukijwe mu butabera kugira ngo ashobore kubazwa ibigiye bitandukanye, basanze bimwagira bashobore kuba bamuhana, ariko koko bigiye kumwagira kuko nabo bakorana benshi bari ko baribonekeza. Icyagiye kubigaragaza niki atimeze gute, ari amakuru ava mu gisagara cya Uvira yuko ndetse ava no mu Bazalendo bavuga yuko babonye uyu General Makanika n'uwo muri Twirwaneho ujya yahitanwa n'inkotanyi zimurasha kugira ngo bikunde basigarane ujya se Matama bihuze na M23. Ntabwo ari Makanaki, ntabwo ari Makanika, ni Makanaki niwe yagaragaye kuri uno munsi ngo aho namakuru dukora mu gisagara cya Uvira ngo yagaragaye ariko aratembera mu modoka z'aba M23 nyamba biruko kandi nyambaro kuri kuzuye. Tugiye kubona uyu Makanaki nawe agiye gushinga ingufu zidasanzwe muri uno muhari w'inyeshamba z'inkorabara za RDF, kuko ababivuga bavuga ko bamubonye katembera mu modoka zabo. Uyu rero ari mu biyerekanye yuko yagize uruhara runini mu gutanga igisagara cya Uvira. Comme conclusion, umukongomani bivanye n'ibyo avuga n'ibyo akora murabona ko bitandukanye cyane. Abantu benshi bakunda kwita
abo basirikare ndetse n'abakongomani bose muri rusange, ariko ntitwobizishiramo yuko muri rusange yuko ari ba Kiwanzeza na Bandomboro ya Soro bashira imbere ivyunguka, bakunda ubuzima bworoshe. Kandi koko sivyo nivyo ko nyamba uno munsi abo ba generale bita bazarendo aribo bariko baragambanira igihugu, vyerekana yuko ata patriotisme arimo, ahubwo ivyo bakora byose ari kugira ngo bashobore kuzuza imifuko y'abamahera bibutare ndetse n'inda zabo zishobore kuzura. Ariko bimaze kuba ivyo byose, hamaze kuba uwo mwihwezo, maze barabona yuko harimo bamwe mu ba generale ba FARDC ndetse n'abazarendo bagize uruhara mu itangwa donc ry'umuji mutoyi wa Uvira, bahise bakora inama abazarendo basigaye. Bisigura yuko abazarendo ubu tuvugana bisa nuko bari mu mice ibiri. Haci haba inama nuvuga yuko rukokoma, aho yahuje abazarendo bose, kabere abayabereye muri territoire ya Fizi, anyene muri Sidikivu. Turabasha kumenya ibyo bashoboye kuganiriramwo cyangwa gufundika kugira ngo, ariko gikuru mu byo bavuga, baravuga yuko bagiye kuraba uburyo bashobora gusubiza ibintu mu buryo n'ubwo nuvuga ko ibintu bitoroshe, ndetse bakaraba n'uburyo bashobora guhanisha cyangwa guhana ano bazarendo b'imbere bashoboye kuba bagaragara neza yuko bakoranye n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore gutombesha igisagara cya Uvira. Ariko ntabwo turaronka amakuru avyemeza neza, kiretse yuko aya makuru yo asa n'avyemeza ari uko umukanaki yabonekanye mu modoka za M23 atabwo arava mu gisagara cya Uvira, ari hakiri abantu kandi baguma bamubona. Rero tuzokomeza kubatoreza amakuru ingene ibintu vyifashe, nta na rimwe tuzigira tuja kuri y'urugamba kugira ngo tubabwire situation uko zifashe, ndetse twanababwira yuko inyuma yaho twashize umutima cyane ngaha muri Sud Kivu, twabwira yuko no muri Nord Kivu ibintu bitoroshe. Muri Warekari, Masisi, imigwano pe iracyakomeje, aho mbere abakuru bifise nuko abatwita ba Kiwanzenza aba ba FARDC bariko baraduza cyane indege zitagira abapilote z'amadrone ndetse n'amasukoi SI-25 kugira ngo bashobore guhasha zino nyeshamba za RDF zisanzwe ziri hariya muri Nord Kivu. Ibi vyose ndazi ko tuzo turabibabwira, ahubwo ku munsi w'ejo tuzobabwira ngene operation z'uno munsi zagenze muri Nord Kivu, nubwo ngaha muri Sud Kivu ibintu bigeze iwandabaga. Ariko urugamba ruratangura, kandi urugamba ntawe umenya uko rurangira. Tuzakomeza tubabwire uko ibintu bikomeza gukurikirana, kumbure tubabwire donc amanyanga yose kararanga runo rugamba, cyane kwifatwa ry'ibi bisagara biko birafatwa agasakisaki, bifatwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, atarusoro na rumwe barikuye. Sinje kubarambira, ariko kwa kugira ngo dushobore gusangira ino nkuru, dukuye neza na neza ku mirongo y'urugamba, neza na neza ku barugwanye bari ku butaka bwa Kongo, aho bashoboye kudusangiza izo nkuru, ndetse tuyifatira umwanya tuyikora ubusesanguzi, turaraba kuri umwe wese uko byagiye barakora, kuko dusanga ibintu bishobora kuba byo canke ugasanga hari andi makuru menshi turaronka ajanye n'abo bajenerali bagira kuri 4 n'ugira 5 wo muri FARDC bashoboye kuba bagambanira coalition yose ya FARDC y'umutima bariko baragwanira igihugu cya Kongo. Kandi ndabikibanure nizira yuko twongera guhura mu bindi biganiro, ariko tudahuye kuri no munsi, tuzongera duhure ku wundi munsi w'ejo neza neza tubabwira yuko ibintu vyifashe muri rusange. Kandi abikibanure kumbure turongera duhure muri commentaire cya kibazo ciza tuyagira mu kugira ngo dushobore umwe wese gutanga ikibazo ciyo cyangwa imbono yiwe bivanye n'ikiganiro tuba twabahereje. Bye bye. 13 minutes.